Kazoza FM. Be your own boss. Turi kumwe n'umuntu w'igitangaza yatumye abantu benshi tudasinzire kubera ijwi ryiwe ry'igitangaza. Ndamuhikaze muri radio Kazoza FM. Si n'umushitsi ego rimwe tuba turi kumwe. Marvin. Iyo utavuga ati si n'umushitsi nari kwiyumvira ko tugira twakire ari uyu mushitsi dufise wundi witeka. Reka mvuge ngo urakunda kuvuga ngo bararabunda sinziriye ryari hehe ariko tuvyihotse uratse kwimbarira hanyuma ndakuramukije Olivier ndamutsana Yes nawe ko ratwumviriza bose aho bari. Mumeze neza? Je meze neza birumvikana no mijuka ari impore. Ndumva ko ari ibintu bimeze neza ariko batwumviriza barumva ko ari ibintu by'amavuta bimeze neza ariko mu migenzo y'ikirundi Marvin. Ngo umushitsi wa mbere yakira wa kabiri hajya nivyo ego umushitsi wa mbere yakira wa kabiri turi kumwe na Badogomba Romeo akaba aje ava muri Media Box aho tuza kumenya byinshi. Media Box mvuze Media Box simvuze Media Boss nkuko benshi bakunda kuvyitiranya ni Media Box. Ndaguha ikaze Romeo Badogomba. Ego Marvin murakoze ndamutse abo turi kumwe hano muri studio nongere ndamutse nabo bose ariko baratwumviriza aho baherereye hose mu mihingo yose y'igihugu. Jewe ukiriko urambarira ibyo Media Box ikora naciye nibaza ibi bintu mbega wavyize hano canke mwavyize hanze igihugu c'u Burundi? Marvin nimutwemere aha mu Burundi turashoboye byose navyigiye hano mu Burundi byose nabikuye ubumenyi bwose afise nabukuye hano mu gihugu cacu Burundi. Ubumenyi bwose afise wabukuye hano mu gihugu cacu c'u Burundi urashaka kwiyumvira ati ivyo bintu birinze bituma Marvin abaza Romeo ati ibi bintu mwavyize mu Burundi canke hanze y'igihugu c'u Burundi? Media Box wumva umengo ni ndome 8 si ndome 8 gusa ni indome zinyegejemwe ibindi bintu byinshi. Media Box basanzwe bakora iki Romeo? Ego Media Box muri make dukora ibyo abantu benshi batabitahura bavyumvira kure bita ngo ni ibintu by'amashetani aho dukora ama platform donc ubuhinga ngurukana bumenyi budufasha gufata ama decision gufata ingingo biciye mu ma rapport abantu bagenda bararonka eka mbere twakora n'ubuhinga bufasha abagura n'abagurisha ibintu byabo kubikora babicije ku buhinga ngurukana bumenyi ariko si ubuhinga ngurukana bumenyi kuko twariyumviriye nabo bose bari mu mihingo ya kure y'igihugu bataba bafise internet aho nabo tubaho uburyo baciye mu matelefone mato yo gukora ivyo byose tudoje kubabwira. Uyu umuntu avuze ngo platform umuntu ashobora kumva mu application ariko reka platform tuyifate nk'umugwi munini hama application kabara kantu kamwe kaba kari muri uwo mugwi munini hama mutubwiye platform umuntu yumvemwo iki ni platform imeze gute mbega ni platform zishobora gukoresha abandi umudandaza rimwo umuganga rimwo ukora utwiwe nko dufata ibitandukanye kuzana ibintu abikura hanze arimwo? Ego bose barimwo ubuhinga twe dukoresha n'ubuhinga butuma uwo wese asica akora hano mu gihugu ashatse kubikora kubimenyekanisha kubishikana kure aronka ikibanza yaba umuganga notanga nk'akarorero k'ubuhinga twakoze uno munsi bakoresha kuri aeroport abinjira n'abasohoka igihugu platform ipima covid kumenya abipimishije uko bangana ivyo byose nitwe twabishizeho. Hariho platform zo kugurisha ibintu abafise ivyo bagurisha bagashira ko ibintu byabo gushika tukakurikirana gushika ico kintu kiguzwe nyene kugura agashikiriza neza ko camushikiriye akabona n'ukuriha akoresheje ubuhinga bwa none bwabo bwo ngaha eka mbere nubwo mu makungu abari hanze y'igihugu bagashobora kubukoresha nabo. Uko bigenda sukundi abafise internet baraja ku ma ordinateur yabo ukabona caba ico kugura caba ico kintu iyo service umuntu atanga ugashobora kubigira ko access uciye kuri ordinateur yawe hama umaze kugura habariho abafise ubuhinga bwo kunguruza ivyo bintu hama hakaba hariho n'abajejwe kuronka ama notification simonye no yita mu kirundi bamenya yuko ico kintu cashitse kwa gikomanza hama bakemeza vy'ukuri ko camushikiriye kimeze neza hama bakabona kumuha amahera yaba washikanye ico kintu yaba n'uwakigurishije.
abafise amatelefone mato mato nabo ubuhinga bacako si ukuvuga ko ari ordinateur ariko baba bafise ama USSD abatabibenyereye gose ni bwa buhinga bwa étoile igiharuro na dièse ugiciye ko ushobora kuronka amakuru yose wifuza haba gushaka gushirako ikintu gurisha eka mbere no mu kugura. Nagira ni ibintu bikora ku bantu bafise connection gusa internet aho uvuga ati jewe ndashobora kugenda kuraba ibintu vya Romeo ya nabonye ko Romeo afise ibintu afise urubuga ashaka ibintu vyiwe n'umuntu waga telefone gasanzwe arashobora gufyonda étoile akabona ati kwa Romeo ubunye karagurisha ibi nibi nakaroro gasanzwe ndabaha urashobora gufyonda étoile ugashiramo igiharuro ama dièse ukabona ati Romeo aherereye kuri uwo mutumba ugacagura umutumba ugacagura aho hantu uherereye bakubaza ico kintu ushaka kugura byaba ari biharage ugahitamo ibiharage hama bakakwereka ati hafi yawe ku metero nka 5 nka 10 nka 30 hama ucaguye metero bacakwereka abantu bose bari hafi yawe bafise ibiharage n'ibiro baba bafise gutyo ukabona gushiramo igiharuro gihuye n'ivyo biro wifuza hama haba hariho ubundi buhinga buba buhari ku buryo wowe uhejeje gucagura ufise imodoka araronka message ko hariyo umuntu muri province kanaka yaguze ikintu hama akabona kuja kugitora nawe agishikanye abafise ubuhinga bwiwe ashiramwo étoile n'igiharuro akavuga ati ndashikanye ikintu kuri wa muntu gutyo bakagenda barahana system ibi contrôle byose ya platform umfashe gatonyi Romeo sintakarenda gusavye ivyo je nari ndabize mu kunguruza abantu aho umuntu ashobora gukuraba kugenda ku rubuga ukaraba taxi ishobora kuba iri hafi rikirakora mu karere urimo aho uri ukwengereye hafi ukacuraba uvuga ati jewe ngomba kuja ngaha ukacuraba ati uko ngomba kuja ngaha tugereranije amafaranga ashobora kuba aya hama umuntu ukacumuhamagara akagutora gushikanye akaca kubarira amafaranga nyezina utegerezwa kuriha none n'umuntu waga telefone n'ubu nyene ugasanga umuntu akagira ati étoile ntumbaze n'ikindi giharuro dièse hama akaca no kubitandazwa Marvin biratahuritse cyane gose biratahuritse kuko nubwo buhinga bari kuravuga mumenyereye ku mataxi nibaza yuko akarero mutanze gasa cyane n'ubuhinga twashizeho busanzwe bukora hano nyene muri iki gihugu nubwo buhinga nyene bwo ku mataxi tugerageza gushiramwo ibindi tukabivanga hamwe bigatanga ico kintu mwumva guhera kugurisha gushika kuutwara ikintu gushika gishikira ugura tuba twateranije ubuhinga bwinshi ni nkuko ahantu havuze ko aba ariyo nk'umuntu atagurisha atarima atanagura aba afise nk'iyangara ahantu bashobora kubika ibintu nawe araza akavuga ati je ndasanuro bika bino bintu akabona nawe kuja kuri ico kibanza kuburyo jewe ngomba nimbuye byinshi ngomba kubikisha ndondera hafi yanje abo bantu babikisha ibintu ni bande gutyo nabo bakabona kuronkeraho ifambu urumva ku mwanya uba ufise biragoye ko umuntu ashobora gutahura ivyo bintu mu mwanya ungana gutya mukorera he canke umuntu abakenera ashobora kubahamagara ku numero izahe twebwe aho dukorera na hanyene Bujumbura dukorera aha kuri Boulevard Mwezi Gisabo numero 64 abadukeneye hariho ubuhinga bwa none turafise compte Twitter tukagira Instagram na Facebook izo n'imbuga ngurukana bumenyi bose bashobora kudusangako abakeneye guhamagara nabo barashobora guca ku numero ntoyi ari 75 135 kubakoresha WhatsApp canke 70 nibaza niyo ya WhatsApp pour le moment ariko hagize izindi numero ziboneka bashaka kumenya vyinshi nibaza ko habangutse ni kuri ubwo buhinga ndababwiye ngurukana bumenyi canke ababishoboye bagashika ku kibanza Boulevard Mwezi Gisabo numero 64 kugira haborohere gutora Mwezi Gisabo ni nini ni aho iruhande ya Université du Burundi. Aho mumbabarire tubandanye batogomba kugira ngo umuntu abashe kumenya neza kubera ko urumva ufise ivyashara umuntu arashobora gukenera ikintu atavuye muhira akagikomanda hajya ahantu kuri rujya rubuga rwanye n'ivyashara hama ahejeje kugikomanda uwo wundi muntu akimushikanira nawe apfuye atamurondera gute
ni bimwe nariko ndabasigurira muri ubwo buhinga nyene uba yaguze ariko ariyandikisha arashiramwo ivyo twita ibimuranga. Mu bimuranga haba harimwo nka numero ya telefone, haba harimwo izina n'aho aherereye. No kuvuga uwo muntu ayimushikanira bamubwira ati umuntu kanaka afise numero kanaka yaguze ibintu bingana uko. Uvuga agiye kubitora abazi ivyo atora uko bingana, abazi n'uwabishira adresse amutora ko yaba numero ya telefone haba n'umutumba aherereyeko. Gutyo abimushikaniye bagahura nawe agashiramo ko yabishikanye kugira platform imenye ryari byukuri ifambu iza gushikira uwo yagenewe, yabo wabitwaye yabo wagurishije. None aho onye acari hagute wabitumye kuriha jewe ndiko ndatuma ndashobora kuvuga ati ngire ndihe n'ubu buhinga burya buhinga tsansurira ko iyo dushaka kurenka amahera kure nkabucagura bikitwa ko ndishe mugabo amahera umuntu akayarutira ari uko hagiyemo iyo processus yose gushika bavuze yuko ikintu umuntu yaguze cyashitse amahoro cyashitse gikwiye. Mbega nta na rimwe muri ahura n'ingorane zaho umuntu ashobora kugura ikintu kimushikiriye akacabona ko siki yashaka? Ivyo birabaho misi yose kugurisha ibintu ku buhinga ngurukana bumenyi. Nico bituma hama hariho iruhande y'abagura n'abagurisha abajeje gukurikirana by'ukuri ivyo bintu ari ivyo ko bitashitse bimeze nabi, hakaba n'ifatwa ry'amafoto. Muri ico gihe birasubira kuwagurishije akabona kurondera ibindi bimeze neza. None ako kazi mugakora muri abantu bangana gute muri Media Box? Ako kazi tugakora igikomeye kwanza novuga nuko ahanini turi abajone turacari bato, turugwaruka rukiri ruto, turi 72 hama naho turi 72 sikuba ko twese twize ubwo buhinga bwo gukora ivyo bintu ivyo benshi bita programmation. Ni migwi igabuye umwe wese abasica akora. Hari abajeje kuja kumviriza abatwituye tukabumviriza neza ico bashaka, hama abo bumvirije bakaba ari bo baca bandika neza ico twokwita igitabo gisigura ico umuntu yifuza, hama akabona kugishikiriza baje inyuma y'imashine kubikora, bagakora bafise ico bagenderako. Mu nyuma tukabona guhamagara umwe yatwitura akaraba yuko ico yasavye arico by'ukuri twamukoreye, hama akabona gutangura nawe kwinjiza ifambu ku ruhande rwiwe. Reka twugurura umurongo kumbure kugira ngo abantu bashobore kubaza utubazo nshobora kuba ntabajije kugira ngo batahure gusumba canke batahure kuruta, kuko numva vyoba vyiza bibarije. Ni 72 23 ndasubiramwo 72 23 canke kuri 62 24 ndasubiramwo 62 umurongo uruguruye. Turabona yuko hari umukunzi ku murongo kumuri bafise icyo agomba kubaza. Allo. Oui, namahoro. Muri bande mutwakuye muri hehe? Nakabazo kanyu Ibrahim. Nshaka kubaza yatugiye ibijyanye na Media Box, nkabaza nko mu gihe wabuguze nk'ibintu hanyuma bikagira nk'isanganya bitarashika kandi wabikurikiranye, akarorero nk'igihe kontenere yigera gushifise ibidandaza muri ico gihe biba bifise assurance barashobora kumushumbusha. Kandi kabazo nkabaza kandi ko ibikorwa byabo byagutse ukeneye kuza gukoresha ubwenge iwabo bamwakira. Okay. Nkongera nkabaza Olivier. Oui. Ejo barasindiye fambu ariko sinayibonye. Ni Breme? Breme. Reka turagutunganiriza, nta kibazo turagutunganiriza. Tugushimire cyane. Homeo, utubazo watwumvise ni tubiri. Yego ikibazo nshimire gose munywanyi yakuye ku kibazo ca mbere ku kijanye na assurance. Iyo kugira navuze ko umuntu ugura no ugurisha biyandikisha, niko nabo bashaka gutanga ama service atandukanye
baba basamanga baba bafite imiduga nabo bafite ivyo basabwa mu kwiyandikisha mu byo basabwa nuko haba hariho izo assurance ku buryo ikintu nicagira isanganya nkuko yabivuze assurance nayo iheza igakora akazi kayo ni kenshi bacita chaîne de valeur ni abantu n'umugwi wagutse w'abantu bashobora kugira ico bakoze cyose baterereye kuva ivyimburwa canke ibidandazwa bivuye aho bija gushika bizoshikire ubiguze donc nibaza yuko kukijana na assurance ntabwo bana bumwe ibintu babiri assuré hama kukijana na no kungura ubumenyi benshi bazita stage nta kibazo na kimwe kuko uko Media Box ikoze nabwiye ko tukiri ugwaruka ruto cyane ntitwaje twese dufite experience nkuko benshi bakunda kubigira y'imyaka 20 twebwe tuza benshi bavuye ku ntebe y'ishure bakaguforma babonye ushoboye bakakubwira ibisata bihari ugacagura ibisata wiyumvamo ukabandanya babonye udashoboye baraguronderera aho hose hoba hari abakora ibyo ushoboye baharonse ukabona naho kubandanya stage yawe handi nuko turabandanya twakira abahamagara nimero mwayumvise nuko turi kumwe n'umutumire wacu ni Romeo Badogomba murashobora kubandanya mwakura tukamenya byinshi kuri Media Box ikiganiro ni Frambo kuri radio Kazoza FM murumva ko byari ibintu bimeze neza ariko kandi n'ubu turacari ko benda Marvin ariko Marvin liwabona ko ego ndabibona ntukuri ntimurinde umuhogora ndabibona reka Romeo Badogomba sura twibutsa aho bakorera atwibutse ibikorwa vya Media Box ama citumuherekeza ego aho dukorera Media Box iri kuri Boulevard Mwezi Gisabo numero 64 abashaka kwatora binyarutse na iruhande ya Université de Burundi hama ivyo dukora ni ubuhinga mvabwenge ubuhinga ducishije mu buhinga ngurukana bumenyi aho dukora ama platform afasha abantu bashaka kugurisha canke kugura mu bwubatsi hose turafise ivyo dukorayo mu buganga nkuko nabibasiguriye nk'ijya platform ifasha abantu abasohoka n'abinjira mu gihugu kuraba ibijanye na covid dukorera mu bisata byose ufise icyo ashaka kudigitaliza nkuko dukunze kuvyita yo kwitura Media Box imiryango iruguruye Romeo reka tubashimire mutuyagiye ibintu byinshi mongera munatubwira ko nabifuza stage mubakira mukabigisha reka tugushimire mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu ego mwakoze cyane kunyakira muri kino kiganiro kidasanzwe Frambo ikiganiro nazi ko nanje ahubwo ngiye kurondera kuzanda kuramo Frambo urahawe kati cyane ego binashoboka nanje ahubwo ndaterera sangize abanywanyi bacu kuza bararonka Frambo nkuko ndabikoze no munsi hama kwijana na stage akantu nongera ko nuko atawo kwitinya ngo nuko atize informatique nabize ibisata byose barashobora kuza tukabakira nk'akarero gasanzwe gato cyane turafise nk'umuntu ari mu gisata cyo kwakira abatwitura akabumviriza yize agronomy kandi abikora neza cyane nta limite ihari uwuzi wese ko yiyumva afise icyo ashobora guterera igihugu afise impano arakigwa ndabashimire cyane muri Kazoza FM wakoze cyane numero ushobora guhamagara ko mu gihe byo kugura 75 135 135 Olivier yego cyane ndabashimire nanje tubashimire cyane natwe Marvin Lee ku butumire bwacu mwitavye kandi tubashimire n'inyere mwatwakiriye abashitsi nizere ko nejo nitwabikora ko muzotwita nukuri ndumwana wo mu rugo murakoze cyane Kazoza FM, be your own boss.